Nanshitse kwisi vyawe na mama ngeze mu bigero Sangiza iragoye sanga mama we ni mpumyi dawe nawe ni kimuga. Alright, we back again, guys. My viewers, again, the Star System. We have here from Monday to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. Miss Yose. Exactly, Facebook, Unagire Black Media. YouTube, Unagire Black Media. Ou do Sangiza makwata ndo bamuli Black FM. Ni www.blackmedia.com. Changu check application ya Radio Box online. Changu dukurikira na uri hose Miss Yose dukurikirane. Mwamaze kumva indirimbo, abatuye bacu mwamaze kubumva. Fana kwiki social media za Black Media. Muraza mutume dufise ninde. Ni CEO wa Empire Avenue. Ari kumwe na the queen herself wa Empire Avenue. Naso ni Belle nice. Kumva uko izajya tuguye kubaka. Kumva uko twavuye kure. Kumva uko twakoze ibintu byinshi cyane. Kuva mu Kanyosha gushika mu gisagara cya Bujumbura. Byabitugoye. Niyo mpamvu duhera hano. Nashitse kwisi vyawe na mama. Hajya waje kwisi vyawe na Andre. Bese tuza tuvyawe na mama bacu ntibizi none. Arigiza kwisuvyawe n'ikindi kintu utazi. Oya reka uri arenze. Ni buwakorose uva mu birere. Ariko kandi nkuko Bigire yababwiye ni Sabi Saturama Bafu n'amabuye, the president of Kero, the emperor of Ket Empire, president plus 257 Burundian color, Burundian vocal, CEO wa Empire Avenue. Bamwita afisa amazina menshi, benshi baramuzi ku izina rya Magonde, abandi bamuzi ku izina rya Satura Mabuye, Satura Mabafre, abandi bamwita King, abandi bamwita Maesha, abandi bamwita CDB, afisa amazina menshi, Maesha, abandi bamwita CDB, afisa amazina menshi, ndetse batiherekeje bonyene bari kumwe na manager Kent P, Kentura ma video, Kentura masanamu, ari kumwe na Kendi director, director yashoboye gukora igikorwa gishasha cha Sadbi, ari kumwe na Belle nice, ariko kabari mu ba director nkeka Empire Avenue tarashira ku isoko neza neza, ariko bura neza yuko ari mu kazi kose ngenzi Empire. Siko niko ndabona Kendi bariko ngira ntibaragera ko mushira abona, ariko ari mu kazi kose. Oh yeah, so guys, mwavyumvise yabivuze byinshi. Duhera kwa CEO mwenyewe. Amsaza gira mic tuyage gatoyi. Karumi nibiriha wavyumvise nakubwira eti ngo nibiriha ivyakera ya hip hop oya hip hop none biravana mva hip hop Sadbi mu bijanye nari muri side yabagira y'abarapa, ari muri side y'abahibongotse, ariko bwa mbere muraperi kuva muri wana press kiko abarimvyi benshi baba barape mu Burundi dufise ingabirano nyinshi mu Burundi. Muririmbyi kwazi usanga n'abaririmbyi arabatute akankara ndi promoter. Oh yes kabisa Sadbi. Hey, welcome my brother. Thank you so much. Umeze fresh ga bro. Abantu uraberewe cyane. Thank you. Gora kuri video ya utamu kuri style tutamenyereye mu mashop yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura zabane nabandi hariya kuri style ziyobeye cyane gushika muri Black FM. Yes nuko tumeze. Kubana bana b'intare bana bantare. Abana bene ntare. Mashop yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura zabane nabandi hariya kuri style ziyobeye cyane gushika muri Black FM. Yes nuko tumeze. Kubana bana b'intare bana bantare. Abana bene ntare. Kabisa fashion. Sadbi, urashaka kwigora ukaduha akapera y'inkuru y'ukuri gatoya kugira twibutse yo twavuye n'itwo turaca. Nanshitse kwisi vyawe na mama ngeze mu bigero Sangiza iragoye sanga mama we ni mpumyi dawe nawe ni kimuga nkifuza kwiga ijwi ryarindi kabisa. Naho era 50 mama we ni mpumyi. Oh yes abafana nk'aba benshi, abafana nk'aba mu bafana 100% b'abarundi usanga ari nka 20%. Abantu bazi bakurikirana neza music industry baba bakorana solution nkuko natwe aho turi, uko ari gihe usanga umufana akubwira ikintu nawe uri kurakora akakikubwira uwo mwanya, nukuvuga muba mwiyumvira kumwe. Urumva muba mwiyumvira kumwe, muba mubona ibintu kumwe, muba mufise indoto zimwe. Abafana nk'abo turabafise benshi. Rero cyambere yavuze ati investissement, je ntaratangwe ko investissa cyane ngenda hanze nkora ibintu bikaze, ariko ngaha
mind z'umurundi ziri hasi cyane, saba abarundi kongereza volume yo kwiyumvira no gukunda ivyabo. Kuko jina rasohoye indirimbo ikaze nashize ko budget y'ama miliyoni, ariko kumva umuntu akubwiye ngo nurukato nubwo yo bari nziza no kuvuga ntago umuntu navuga ati Satbi ateye imbere pourquoi kubera kateye imbere furungu umva ategereza kuza guponda no kuvuga yuko 2017 nta muziki wo muho hanze wari bwakarenga nararese ko investisa bien sûr iko nouvelle génération yaraje kandi ndafise trust muri bo, naragize trust muri bo. Igikorwa nagenda sohora ni kimwe kuva muri 2020 gushika no munsi visi indirimbo zitarenga zitatu. No kuvuga yuko trust yanje nayishize mu baririmbyi baza generation, kuko generation yanje si okay fait ndashaka kuba ndi leader w'iyi generation. Kuko sinovuga ko ni generation ya Farias, sinovuga ko ni generation ya Kidum. Oya, ariko I'm a leader na kiongozi we generation hari no munsi, kuko ni vyinshi nkora kandi barabirako. By the way, ikintu cyatumye nanga ko investisa gukomeza nuko abantu baponda bagaponda gupondana. Ikintu cya mbere nico, ariko no munsi ngiye gusubira ko investisa mu muziki w'u Burundi kandi mu kazi kanje. Rero generation yanje mvuge ati igihe naza 2010 twaragwanye cyane nabayoya, twarandika, twarakora umuziki mwiza uryoshe cyane gose, naragwanye nizi mva amahanga 2010 kandi turazirukana. Sinzi ko abantu bavyibuka no munsi birabagora generation nta nguvu nukuvuga bakeneye ubufasha. Bamwe babesha amakuru canke mu bandi baje bavuga ati reka dukupe sizo tukupe basatbi n'abandi kugira ngo tugire empower to powering that new artist. It's good, but uciye ku mizi nta giti gyagarara kitagira imizi. Ibikunda. Satbi will still kuba Satbi. Satbi have more strategies kwereka anyone akaba better. Canke umuziki w'Uburundi ukaba better. Ndamyemerere kandi umuntu yuko ngiye gusubira kandi ko investisa haba muri writing, muri vyose, muri investment, muri music. Ariko ndije nyene ntivyo kunda. Ndakeneye ndabuje akaze apana ubu. Ndakeneye ndabuje akaze kiriko akaze. Ndakeneye abarivyi bose bari generation bakaze apana ba. Urumva? And ntusuzestime ndabuje ko izina yaragiyubakiye kandi bimeze neza. Ntumushire hasi. Strategy akoresha niziwe. Sikuvuga ko abantu tugeze gukora bimwe kugira ngo tube hot. Inzira zose zigera iroma. Rero kuri cyo kibazo namaze gukishura icya gatatu yavuze ni cyaha. Ni byo gutera gutegwa tudatera. Nidushobora gutera mu gihe umurundi agifise mentalite udakunda ivyiwe yo kubona yo kuba umuntu ahonoka. Ndasubiremo shobo guhonoka. Ndasubiremo kandi abarundi bakona shobo barahonoka. Kandi abafana b'umuziki Burundi bafise amakosa nk'ayingurube. Ndasubiyemo abafana b'umuziki Burundi bafise amakosa nk'ayingurube. Turese abafana abarundi benshi muri rusange ntibakunda igihugu cyabo. Abo bose bafise amakosa nk'ayingurube. Sasa abo badahindutse bamere nk'inka ntibizokunda. Nubwo mnevestisa 15 million no munsi muri video cyangwa mu kazi kanje, sinizera ko nzoyagaruza mu gihe umurundi ndo ndaposta ko urumva na Satbi nasoye kuri ku rubuga rwanje. Nasoye video itwara 15 million. Ndashaka mu mbyiye ndashaka kuyagaruza ku rubuga rwanje rwa Satbi. Hari umuntu wavuze ati ndashaka kumenya kontra abafana dufitanye namwe. Kugira ngo mwame mutubye ngo dukunde ibyanyu uko nyene kandi no murundi nibaze nkuvuga ico kintu. Papa
papa don't think like that, changing a mind, kuko nimba ushaka kunkorera ibyo bintu no mu muryango wawe ntabwo uzoteza imbere, mama azoguma kenye, mutonya wawe cyangwa mukuru wawe azotera imbere umukwege. Nukuvuga yuko turi tushe kuri secteur za mentalite, ku buryo mura niyo ati 80 cyangwa 60 50% y'abarundi ntibiyumvira neza. Ariko nimba ndiko ndavuga ibi nukurondera solution yingena abantu boha agaciro kijya gitanda baryamako. Wewe umuntu wibera mu Kamenge hagaciro ico gitanda uryamako, ntukifuze kurara mu gitanda ca Venera cyangwa ca Sioni mu gihe utaragira ubwo bubasha. Kandi mu gihe uri kurakirondera utarabishikako agaciro kijya gitanda cawe uryamako, ko nico kikubitsa ubutararonka bijya bikomeye. Ego SB tukiraho nyene kuri ibyo rubije kwishura duhere ku cyambere ko ndagutegera. Watubwiye yuko iyi new generation wafate kuri SB na kuri kiri kuna Double J uvuga ati ataraba tukeneye. Donc ndifuza kumenya abaririmbyi bokora iki kugira uwo muziki basugire power cha ugire ni gusora ama collab menshi. Gukora gute? Si collab parce que papa tumaze gukora ama collab je namaze kubimenya. No guha agaciro ibyawe, wiyemere nka wewe, ube wewe, finding always ushobora kuba wewe mpuza makongo uhagaze no mu gihugu birakunda. No munsi uragenda gukora collab Tanzania ntibayivuza, iza kuvumira hano hariya ntivuma. Nukuri kw'Imana uretse aha mu Rwanda aribo tugize ama collab bacazivumisha, ariko Kenya, Tanzania ugize collab Kenya byofuma, Tanzania ho na Uganda ntushobora kuvuzwa. Wakoze collab nawe, ariko hari ukuntu ushobora kugira indirimbo ngaha ukayiha budget ya 100,000 ariko kugira promotion ya $3,000. Izo ana mabanga mbandiko ndabwira abantu gira promotion y'ibikorwa byanyu. Sadbi big utukiraho nyene Sadbi ari kibazo nifuza kukubaza ugejeje kumva ikibazo cy'uyu mufana naje cyanyubatse. Yatwubatse yabubatse mwe uyo yiyumvira nkanje kabisa yatwubatse. Rero tukiri ngaho nyene Sadbi tukiri ngaho nyene ugejeje kumva ikibazo ciwe urumva ko yese kuvuga abanyarwanda. Ariko Sadbi kandi ibyo bintu muguma muvuga ngo abanyarwanda batwinjira abaririmbyi bacu basha bakora indirimbo zisa n'iz'abanyarwanda papa ku buryo ibintu byose bica bibitirirwa. Nanje kibazo nagomba kubaza ubwo nihoba ari kuri rya mpamvu Sadbi ubona neza kataviza mu Rwanda ukunze kubona mbere n'amashoyo za Tanzania, Kenya, Sadbi yagera ico gihugu waracirengagije kigatuma twatakwa. Ega nico kintu hashize kubaza. Sinigera niyumvira ngo ngiri watake mu Rwanda. Pourquoi Rwanda mu gihe Rwanda tugiza kuba bamwe kugira ngo twatake twese ahantu hamwe. Don't think yuko Rwanda utiza kugwana n'u Rwanda tuvuga ururimi rumwe papa. Biroroshe kwinjirana, ariko ibaza impamvu no musi Double J no gufata no iyo bari hit hari, ariko nta show bararonka. Je ndakubwije ukuri ari indirimbo zabo ziri hit ariko ntibashobora bakazoyironka. Hit irahera batagiye. Think iyumvire papa. Mwiyumvire papa, mwiyumvire. Cyara ndababwira. Mwiyumvire. Ndababwira. Ni cya kibazo cyo kwiha agaciro rero no kwibrandinga wowe ubwawe ukaba nka wewe. Je ndishuwa yuko show iri very well promoted yakiko na Double J ishobora gutwika ngaha mu gihugu. Investor akaronka amamiliyoni. Ndishuwa yuko habayeho 100 miliyoni yinjiye muri Benice Estanish Mehli abakoga bacu nabo nituze tubasiga inyuma. Habaye 100 miliyoni ibaye invested muri bo washobora kubinjiza 200, ariko how bikorwe gute mu gihe wewe ugenda umufana agenda muri commentaire akandika kunuzenye y'umuririmbyi kuri post y'umuririmbyi byo yishakiye agatuka investor agiye akabisoma arata trust. Mu gihe wewe commentaire zawe zose uzihereza kuri nuzenye za Kondebo kuri post za Kondebo zose zimeze neza yacu buhonoka gabanya ububono. Merci beaucoup. Asante sana.